muri twa dufaranga duke yampa nagenda ndaterateranya udufaranga duke nkaguraga computer nkabika muhira muhira kwa papa kwa je navuye kwa papa ngize mariage yes umunsi baravuga ati kubera iki aba ku bavyeyi kandi ashobora kuba kwipangira ayigiye uvuga ngo okay ngo murakundana ngo n'umukopine ngo ngo cyumutwara hehe ivyo ni ibintu byaba bicamwo byama bishika mu buzima ngo cyumutwara hehe ngo none ngo aje kuraba ngo cyumutwara ngo kwa mama wangu ngo cyumutwara kwa mama wawe we yaraza ku madamu yaraza kundamuhira kandi nta inconvenient yabibonamo nta inconvenient yabibonamo pe kuko twara abakristu nta bintu ntibibazi nta mafuti twari twemerewe gukora we abantu benshi babikunda ngati ndashaka gukora ama media ndashaka kuba umujournalist ndashaka kuba umu content creator mugabo ndatinya ko abantu bamvuga ndatinya ama commentaire ndatinya mugasanga hari ubwabo bumwampasha gukora ico kintu naribwe naribwe amafaranga ashika 12,000 n'amajana vy'amadolari hanyuma reka mfate n'aya mafaranga ndiko ndaronka nawe yashiremwe yasubizemo Jesus umva nabwiye waronka ku munsi ugenda kabusubiza mu kateye yindi konti cabihera yose agiriyemo yose caragenda nduguye ngo bari kuyiba pole sana baniumiza sana hatari yo ndabaramukije ndabahaye ikaze kandi abakunzi ba Siren Vibes abakunzi banje nkawuzirakoze abakunzi bibiganiro vyacu kuko hari abantu bakunda ibiganiro vyacu mugabo batadukunda birashika byose ni vyisi mugabo kezamwe mwaduhisemwo ego nk'ibisanzwe ndi mu Bubiligi aho ndikunda ndakorana ibiganiro n'abarundi batandukanye bakora ibintu bitandukanye ari abatemonyage ari abadusangiza ubuzima bwabo kugira budufashe butwigishe ari abatubwira business ukuntu twokiteza imbere ukuntu twoshora ku améliorer ama vie sociale yacu canke ama finance ku mufuko ngene bimeze donc nukuri karibu cyane niba udakunda ibiganiro vyacu nukuri mananje basikize ko kiraba nzo kiraba ko nibaza ko hari ikintu kiza gusaka kikwigishije kiragusiga handi hantu ego ko abantu badukina barabizi ko ameyisi yacu ntubura akantu usigarana kaza kukwigisha yaba ukuntu wiyumvira ukuntu ukora yaba mu mikorere yawe canke muri ukuntu baniye abandi rero uyu munsi natewe iteka ryo gusa kwakira ubundi murundi aba ngaha mu Bubiligi aba mu mahanga ndanamushimira ko yideplashije ko defara wa jeri deplace nkabasangiye baba ariko cette fois ci wewe deplace nsanga mu Bubiligi muri Bruxelles wangu ahita mu Bubiligi Bruxelles ansanga anye mu muji hagati kugira ngo dushobore kuyaga ashoganiza abarundi batandukanye ku buzima bwoshobora kubafasha kubigisha kandi amuherera ikaze abaramutse abayagishe mu muzi karibu cyane murakoze cyane uzi murakoze ku ikaze hanyuma ndaramukije abanywanyi ba Siren Vibes nibaza ko bameze neza bakomeye hanyuma jewe nitwa coach Jafet hanyuma je suis coach en développement personnel muri mindset no ma business atandukanye ya ma business ari physique cyangwa ma business ari online digital hanyuma rero ndiko ndafashana cyane abantu kugira ngo bashobore kwitahura kugira ngo bashobore kumenya abaribo kuko nagomba ndakubwire yuko kugira ngo umuntu ashobore gushaka kwiterambere ryiwe ni vyiza yuko amanza kwitahura kwimenya kumenya icyo ashoboye kumenya icyo arico kumenya inguvu afise n'amafaiblesse ashobora kuba afise gutyo agashobora gushika kwiterambere muze kugumaho
mugumaho turiga ndavyumva turaza kwiga mugabe imbere yuko ubanza kutubwira business ni nanifuje ko abantu banza dabo kumenya Japhet ninde ko Japhet ko hariho Japhet na ko Japhet ko harama ama titre y'akazi tuba dufite amagabo n'ubuzima bwacu nka ko Japhet uri Murundi wavukiye hehe wakuriye mu mahanga canke wakuriye mu Burundi nimba wakuriye mu Burundi waje mu mahanga ryari tu connecting d'abord na Japhet hama tubone kwigira kuri ko Japhet. Okay. Japhet ni umwana yavukiye ruguru ruguru cyane hano imakamba kure mu misozi ya imakamba mu ntara ya Makamba yego ntara ya Burunga ubu asigaye ntara ya Burunga ubu ni mu ntara nshasha hanyuma ndamanuka i Bujumbura ndiga muri primaire kuri Saint Michel ndiga kuri lycée Notre Dame ndaheza ngenda kuri Université Lumière ndahiga imyaka 2 nca ndahagarika ishuri mpagaritse ishuri nakengenda muri business hari mu 2009 ariko abanshi bombaza ati kubera ko hagaritse ishuri kubera mazi yuko abavyeyi kenshi amatubwira va l'école genda ku ishure tu vas réussir ni uzoshika kuri burya buzima wifuza gushika ko bw'indoto zawe hari ikintu cyantangaje jewe imyaka yanje yose nize ku ishure nibaza yuko ku ishure ngiye kuronkana cyane cyane ibintu bimfasha gushika kuri bwa buzima nifuza gushika kuronka amafaranga kugira bya bintu vyiza tuba twifuza ariko ngiye jusqu'à l'université nkabona kuri université mu wa mbere ndaharenganye nta kintu cy'amafaranga bigeze bambwira ndagiye no mu wa kabiri kuri université nta kintu cy'amafaranga bariko barambwira kandi je mva muri famille y'abantu bakora business navuze ati no hariho quelque chose qui ne va pas kandi iyi nzira ndiko ndakurikirana y'ishure nibaza yuko itazonshikana handi nifuza gushika mu buzima bwanje hanyuma hariho iyindi evenement yahabaye ico gihe hariho umugenzi wanje Famfe yaragize ikibazo arapfa baramurasa hanyuma nari muri deuxième session kuri université bica bikururana n'izo mpamvu zose nca ndahagarika hampagaritse nca ngenda rero mu buzima busanzwe tangura ndakorera umuntu ndakorera abantu batandukanye kuko nakorera abantu benshi nibuka yuko umuntu wa mbere nakoreye namukoreye umwaka wose tutinane ariko nta rufaranga na rumwe nigeze twavuga umushahara nta mushahara nigeze mbona panda tutinane kubera ki mu gihe deja waruvuye amashuri uvuga ati ngiye kurondera amafaranga muri business bon hariho ukuntu yambwira yari umuntu tuzinanye hama akambwira akashira muri confiance hageze yuko ampemba nkagahambwira ati boss ariko bon raba umpembe akambwira ngo yaye ngo nta kibazo ngo none gushaka amafaranga yo gusohoka ja vya bindi nyene by'abantu biwacu babona yuko umengo ubuzima ni kwa gusohoka uri umujene ushaka amafaranga yo gusohoka burakira 50,000 utore n'imodoka igitoro kirimwo hamugenda usohoke byaherera muri ivi mugana nk'ubujone baza ko ico gihe umengo arakuvyaya guhaye imodoka Bujumbura guhaye na 50,000 gusohoka no imodoka twari tuzifise muhira Yesu ashimwe cyane shengero ry'Imana Yesu ashimwe cyane rero tugiye kuna mu ntanguriro yashaka ko abantu bazogira urukundo Yesu ashimwe cyane nuko rero duhaguruke shengero ry'Imana tugiye gusenga haleluya hari umwana yagumye arira uwo mwana numva twamusengera afite ikibazo muvyeyi umwana afite ikibazo ikihe naco ndatora pastor naco ndatora nukuri kose uyu mwana arakira muvyeyi wihangane uyu mwana arakira mu izina rya Yesu amen ariko rindira gatoya abakozi b'Imana badufashe ahantu ntihahumetse neza uyu mwana umwambika iki muvyeyi ndamwambika akantu kose mba ndose uyu mwana nta kibazo afise muvyeyi yiyononye yabuze naho yiyononera muvyeyi wowe utazi soft care
soft care ariko Pampers ni ahantu hose Yesu ashimwe murayizi mwese amahera noro iyi soft care ni Pampers ya mbere zirazimbutse ziri mu mabutike yose wambare Pampers soft care umwana wese yakora Yesu ashimwe cyane ubandanye abakozi b'Imana bagufashe ubandanye n'abandi bakurikira soft care yo bafasoni bigeme oya cyane mwebwe bavyeyi ngi soft care Pampers ya mbere izimbutse soft care Pampers iroroheye abana cyane ntiworora kuko ifise uko ikoze igatekera neza ntimyora kandi iri mu bwoko bwose bivanye n'imyaka umwana wawe afise hariho kandi na soft care lengette iraduherekeza mu buzima bwa misi yose lengette soft care ziroroshe cyane kandi ntiziva kumuko aha aho sinokwibaza yuko hari umuntu atazi Kotex ya soft care yo arahari mumbwirire wo mwegereye niyo ya mbere yaragateruye Pampers, Lengette na Kotex za soft care zisange ku bibanza byo kuranguza bitandukanye mu masoko mu alimentation mu gihugu cyose koresha soft care hamwe na soft care ubuzima bwiza iya twari tuzifise muri wacu Bizagukangura urumva. bizankanga kandi naronka umwanya wo kuzinyonga yego mugabo naba ntonze ku kazi gusa nashatse kuvamo quelque chose kitavuye mu muryango wacu exact urumva ega unashaka kumenga wavukiye bakaba kumenga wavukiye hasi minyaganyaga urumva ko wakuriye mu muryango ufise ubugi ufise amafaranga kandi mu bana bakuriye mu biti kenshi usanga dakunda kuvuga ngo bakura ari bijuju kora ko bavuga ati nkurira mu muryango uri comfortable bavuga ngo kenshi ngo ibihe byiza ngo birema ngo ibijuju ariko ngo ibihe bigoye ngo bikarema abantu abanyabwenge bashobora kuronka amasolution gukurira mu nakabaje mu misi heze muri ya misi nakoranye na Pastor Makaka na madame wiwe kenshi ni connotation bakunda guha abana bavukiye mu mafaranga ngo ni bijuju ni birofa kubera bavuga ati nkene imodoka ndaronka nkene iki gusanga mu mutwe ntitwiyumvira sikirenga gukora amafaranga yabo sikirenga wowe kugira ngo wiyumvire ugiye iyo mentalite y'itandukanye niyo abana bavuga ati jewe sinkene amafaranga ya papa canke ya mama nkene gukora amafaranga y'uwo deja kuva mu ishuri deja uri mu muryango nk'iyo si ikintu kiba coroshe ko bavuga ati nigiki wabuze genda wige ibisigaye ushaka tuzoguha kugira rero wikure mu murongo w'abo bana bandi bavuga ati jewe sinkeneye ivyo abavyeyi nkeneye ivy'iwanje hari habaye iki canke ni ndero wawe canke n'ibintu birondereye je nabaye mu Kinindo imyaka myinshi nahabaye nk'imyaka 10 irenga hanyuma narabona ivyo byose uri kurambwira ni gicapo nabona mu babanyi ni gicapo nabona mu bantu burungano tugendana kunywa itabi kunywa urumogi kena mu nzoga bakobwa beza gusohoka muri boîte ivyo ni ibintu nakuze mbona mugabo sa no mu bwari ubuzima bw'iwanje je nabona yuko nifuza kugura imodoka yanje nziza nkagira ubuzima bw'iwanje nkagira famille yiwanje nkubaka inzu naraba akaroro kuri papa wanje yamvyaye nkavuga ati nanje nifuza kuba nka papa wari ufite akarorero mu hafi biraryoshe cyane umva mbwa n'umuvyeyi wawe nimba waramurabe akarorero nuko atigeze akurema muri essence yo kumva ko icyo ushaka urakironka zarashika akakuganza ahubwira ati muhungu wanje ndafite ivyo rero naragenda ivyo wawe d'abord je mvuka mu muryango w'abana benshi hama abo bana benshi navuga ati ibi none papa yo bafise tubigabuye yego dusigarana iki usanga ari ibintu bikeye cyane uza kuba ufise hanyuma kandi narabona n'abavyeyi b'abana bariyeze iyo bapfuye ukuntu abana bafata vya bintu by'abavyeyi babasigiye bagasigara babijyaniramo ukuvuga izo ni situation nagenda ndacamo nagenda ndabona nkavuga ati no sinshaka ubuzima bwako ndashaka yuko ngira ivyo wanje ku ruhande mba ndi tranquille wow that's nice iyo experience yo gukorera ahantu ntuhembwe umwaka kamemje afite umwaka ni munini
kugira ngo hagume tutunane ukora ahantu udahembwa basi umwe wakora mu bintu ukunda ku buryo bavuga ati at least naho ntahembwa ndiko ndagira experience. Exact. Nakora mu bintu bya informatique. Computer graphic design abantu bose bazi kuvyerekeye computer graphic design yarafite ama machine meza biro nziza urumva ibyo byose bo egome nakoreye ahantu heza yaraza kuntora mu gitondo muhira afise akazi twarazindukana yaza kuntora yari mu boss agezeho nkavuga ati bo quand même nahari mu boss akomeye cyane I'm learning something ndiko ndiga ikintu kuva kuri we sindiko gusa ndagenda kuri kajya kazi mugabo ndiko ndiga quelque chose ego at least ahonye bashaka kugira sens kugira rero après maze kuhava byaheze gute amafaranga bavuye rero agiye kurondera bon amaze kuhava yagiye we muri Canada bari muri Canada c'est bon ndamuramukije agasanga aza kuraba kino kiganiro ari easy kandi hanyuma muri twa dufaranga duke yampa nagenda ndaterateranya udufaranga duke nkaguraga computer nkabika muhira muhira kwa papa kwa je navuye kwa papa ngize mariage yes umunsi ngi kwa papa yo navuye kwa mama niyo nindi nkuru turayishika nkagenda ndaguraga computer ka laptop ngashira hariya hanyuma mu nyuma nibuka yuko muri 2009 kwa natangiye kumukorera mu ntango za 2009 mu mpera za mu ntango za 2010 nari ntanguye ivy'iwanje nari ntanguye ivy'iwanje ariko amafaranga yiwanje mwumve natangusha nk'iyo n'abantu ku ruhande ariko n'amafaranga yavuye ku muvyeyi yarabonye la passion ya passion mfise araza arampropose arambwira ati mbega none ndakugururije ibintu nkabijya usanzwe uri kurakora uri ugenda gumukorera abantu kumusiragorenga utahumbwira yuko ya papa n'umuntu tuvugana cyane n'umuntu umugenzi wanje tuvugana cyane gushika none muzi hanyuma arambwira ati okay ndashaka kurondera amafaranga make hanyuma nkaguha ugashobora kugura ivy'iwawe hanyuma gutyo nuko nagiye kugira ivy'iwanje ubwa mbere ndagenda na registra entreprise yiwanje ya mbere ndatangura gukora nibuka yuko le dimanche abandi batashe mu mihira mvuye ku rusengero gusenga naca ngenda ku kazi direct sinaca muhira ngo ngende gufungura oya naca ngenda direct ku kazi nkugurura ariko nibuka yuko kenshi byashika uwo munsi wa Mungu ugasanga niho ndose amafaranga menshi nigeze ndonka kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu gushika kuwa gatandatu le dimanche nkayaronka ayo mafaranga ego ariko urumva ko biryoshe kugira n'umuvyeyi agusupportinga ya cyane gose defa biryoshe ko ufise rêve uri n'umukozi mugasanga abavyeyi ntibako batahura kweri kuri kurakora nigiki wabuze ko kuri kurakora umva umuvyeyi ashigikiriye ingabire z'umwana tumatubwira abavyeyi ati kuri umubona umwana hari ikintu ashobora ariko ariko arashama inguvu muherekeze mushigikira ko biramworohera muri urwo rugendo watubwiye ko hari akantu bivuze ubugene tugasubireko uri umujene cage mwaye Bujumbura twaye Bujumbura mu Kibenga umujene y'Ubujumbura gakoja fete abi wabo gushika kuri level yo kurongora 25 ukibiwanya bamwe kina mutoda kuko abagira mu myaka 30 na 40 ingahe ukibiwanyu byari bimeze gute byari byoroshe deje no kugira umufiancé abona ukibiwanyu deje nako kantu bwate munga kibiwabo adashobora kugira urugo agira ama responsabilité tuwaka experience gato jewe nakubwiye yuko ndumwana wo hagati na hagati mu muryango ndumuhungu mukuru muri famille hanyuma no kubwiye yuko dukundana cyane n'abavyeyi biwanje mama n'umuntu yakunda ambone n'igihe nagira mariage avuga ati mwana ariko wibuke ntuje kure ntuje mu yindi quartier donc urumva agomba kubona tugume tubonana tugume turi hafi novuga yuko ivyo navyo nyene kubona
twaranaje hamwe ku mugoroba tukicara tukavugana as family cyangwa tugasanga a prayer byari ibintu nibaza yuko biri special byatuma famille iguma iri sude rero twakuranye ako kantu nyene k'urukundo rw'abavyeyi ubu n'abari mariye cyangwa abasohotse abakobwa basohotse biracyameze gutyo nyene biracyameze gutyo nyene mama n'umuntu agenda kubaraba nta majujement none waronka ndazi mu bajene bagenzi bawe tiyacabi wabo ndazi nje nafise wayahanduringa gute niba vyarako nari mfise objectif n'igihe nagenda natangura gukora ivyo wanje baravuga ati kubera iki aba ku bavyeyi kandi ashobora kuba kwipangira mugabo navuga ati bo amafaranga ndiko ndakorera reka ndayabiki kugira ngo nzokugura ikindi kintu kinini ya gusumba kubera burya uzoraba umwana iyavutse arakura nanjye ndavuga ati aho ntanguriye sinshaka yuko noguma ngaha nyene ndifuza yuko notera nkura na cyane cyane ngashika aho papa wanje nabona yari yarashitse kwa papa n'umuntu yavaje mu bihugu byinshi nanjye navuga ati ndashaka kugenda i Dubai ndaharabe ndashaka kugenda mu Bushinwa none nta majijima waronka amajijima wandi bajene sinayaha agaciro kubera bon hariho ibintu abajene twama iyo twaciyemo kandi nawe urabizi ahigiye uvuga ngo okay ngo murakundana ngo n'umukopine ngo ngo cyumutwara hehe ibyo ni ibintu byaba bicamwo byama bishika mu buzima ngo cyumutwara hehe ngo none ngo aje kuraba ngo cyumutwara ngo kwa mama wawe ngo aje kwa mama wawe we yaraza ku madamu yaraza kundamuhira kandi nta inconvenient yabibonamo nta inconvenient yabibonamo pe kuko twara abakristu nta bintu ntibibaze nta mafuti twari twemerewe gukora we biraproteja aussi we naho dushobora kuba twarayakoze mugabo ça protège aussi oui ego yes nitwo tanama inconvenient habaye mu rugo ngo nikora ngo wavuye iwanyu ukigira mariage genre wabwa bavuga ngo maturité tout umuntu amaze kwipangira aragira maturité arakura kumenya amasharge y'urugo bon amasharge y'urugo kubera naye maze gusohoka nkaba ndi muri business nari maze kubimenya kandi burya ozi mugize mariage mukiri babiri biroroshye cyane gose naho mutoteka murashobora kugenda kuri resto mukajya cyangwa murashobora kuba mufise umukozi muhira aho mubaye bo mu Burundi urabona sicyo kimwe nangaha nino urabona ino nta mukozi ufise ibintu byose utegeza kuvuga yuko ari uvyikorera biratandukanye cyane bwari iwacu usanga ubuzima bworoshe ushaka kurondera umukozi akagutekera ibyo kujya ku mugoroba canke muri ville mutifuza gufungura muhira ugatefuna ukavuga ati ntuteke uno munsi wowe urimenya tuza gufungura muri ville mukagenda mwe na madamu muri resto mutaronka abana umva biba byoroshe cyane reka twigire mu buzima bw'Iburayi shaka Jafet okay mu bazima kingahe muje hano i Burayi imyaka 4 acari kare ndacari mushasha bimeze gute umwaka wa mbere wari umeze gute surtout mugishika imyaka 4 ni mike nibaza ko we hariho difference y'aho tumaze tuganira imyaka ya mbere novuga yuko nari niteguye kubera si jewe nari mazi iyindi myaka i Dubai nari mazi ariyo mba urumva kandi donc naribana nkabana abandi babona Dubai yuko muba mu vyumba mukabana muri benshi ariko umwe wese akimenya ivyiwe burya buzima naye ndabayemo kandi ntibwangora cyane je guteka gucumba ubugari guteka imboga gushusha ibyo kurya ngacumba tukarya n'abana ibyo ni koza amasahani ibyo ni ibintu nari imenyereye cyane numva ntivyangoye cyane kugira ngo shobore kwintegra mwazanye n'umuryango mwaje mwenyene twazanye n'umuryango n'abana kumwe ngaha amaklima ntiyabanyuzuye mwaje n'abagikote voilà kuri klima novuga yuko yanyuzuye kubera Dubai n'ahantu hashushe cyane gose hashika no mu gihe ushobora gusanga hashika muri 46 degrés Celsius ni nyinshi abashushe umva umwanya wose uri kuri transpire même
mu gitondo uvyutse Ibaze. washobora kuba uri kura transpira hanyuma rero maze gushika ngaha ni les deux extrêmes Yego. ubukanye nagwanda gutera inkuru Yego. ariko ntutwenge ni umuposhe wanje sinza kumuvuga izina Yego. tugishitse ngaha araza igane nzokimuha acyumvirize tugishitse ngaha yaracucagira impuzu kugira ngo ntakanye agacucagira impuzu ishika nka imipira nyine munsi agacerenza ko n'ikoti hejuru natevye ndamutazira ministre wo kwivuna imbeho hanyuma muga imisozi duhuye ikintu nama nkunda kuraba nakunda kuraba ati uno munsi wambaye zingahe ngarura 1 2 3 4 urumva nuno munsi iryo zina ryaramufashe ariko ubu waramenyereye aratinya imbeho nka jera ndatinya imbeho cyane umva n'ibintu nk'ibyo byangoze mbwa mwari obeje kwintega uyu munsi rero uri umucoach wa development iyo umuntu ageze mu mahanga si utuma abazungu hari ibintu nyine abantu bakavuga ati kabisa ibintu byo kwigira ko ni ibintu bavuga ngo kanya taguse nekamenye iyo bweze iyo umuntu aje no hama ntihamwigisha cyangwa ntagira akantu yigira ku bazungu cyangwa abantu bahabasanze abahomvye ni bihe bintu d'abord ma première question ni wajino usanzwe n'umucoach cyangwa wabaye umucoach umaze gushika ngaha no najino maze kwiga development personnel mugabo sinaje ndi umucoach nabaye umucoach ngeze ngaha yes okay hariho rero ibintu waba warigiye ngaha anye byaba byarashoye gurenforcer ijya knowledge warujuzanye uravye ku buzima bw'abantu bo ngaha uravye ku mibereho y'abantu canke abanyamahanga baba ngaha anye kuburyo bumvise bidugije iyo envie yo kumva ko ushaka kwigisha abantu gufasha abantu kugira ngo bashoye kumenya no kwitahura novuga yuko ubwa mbere bwobwo jewe nkiri no mu Burundi sinatinya gufata amaformation narafata amaformation a 500 € nkayafata n'abafaransa rero kuvyerekeye coaching nazitanguye ngeze ngaha mu Bubirigi nkiri mu Burundi sinamenya ukuntu iyo coaching no bandiko donc bijya bintu no bandiko ndiga vya development personnel ukuntu ushobora kwivyaza umusaruro kubera abantu benshi na cyane cyane industry bita e-learning e-learning ni industry ije kuvuka na cyane cyane avec après le covid niho abantu benshi bariko barijukira gukora ibi by'ama coaching nanje rero muri ico gihe mu nyuma nagiye ndamenya buke buke ndabona buke buke ukuntu noshobora kubikora maze gushika ngaha nkongera ko ubumenyi nari mfise kuvyerekeye development personnel nje navuze ati reka mpore nanje fasha abantu kugira ngo bashobore kwitahura kugira ngo bashobore kwimenya bagaruse ego mumaze gushika hano ni kihe kintu haba harabaye evenement ideclencha ugukura kwa development personnel yawe cyangwa kuvyigisha abandi uravye imibereho byose y'abantu uravye mentalité z'abantu uravye ukuntu abantu bitwara n'ukuntu bavuga n'ukuntu bakora that internet nyaruka ushobora kuraba ibiganiro by'abandi ushobora gukurikira formation bidacitse ivyo byaradeclenchije ikintu mvuga ati by'ukuri noshobora nanje kubijamo bino bintu kandi n'umwanya nari mfise umwanya ugishitse ngaha kugira ngo ushobore gushika gutangura gukora canke kwiga uramanza ugapasa muri centre imisi myinshi canke umwanya muremure gushika n'ubu hari abo twazanaye bakiri mu masantre umva muri uwo mwanya wose hari igihe utaburaronka uruhusha rwo gutangura gukora ni ukuvuga uba ufise umwanya kandi uba ufise internet ni ukuvuga rero uwo mwanya urashobora kuwukoresha kugira ngo ntuwutakaze ushobore kugufasha kugira ngo wige ikindi kintu cyoshobora kugufasha muri kazoza hari ikintu twavuze kare mu ntango cyuko kugira ngo umuntu atere imbere mu kintu cyose ariko arakora abanza d'abord kwimenya kwitahura kumenya ikintu ashoboye kumenya n'ikintu adashoboye amaforce et faiblesse nk'uko babivuze hariho abantu coach arengera ndakumagara coach hari abantu usanga ageze mu myaka 25
22 23 ans même 30 et plus ukamuraba ukamubwira nti uratse ushobora gukora kino kintu kandi ukagikora neza mugabo wewe ugasanga ntavyabona ntavyazi uwo muntu ni gute woshobora urose amakanka y'umuntu agutumbe cyangwa aja kugana ashaka kumenya ikintu ashoboye umufasha gute surtout mu gihe umuntu yamaze gukura atari umwana mutoya iyo umuntu agutumbereye iyo umuntu antumbereye kugira ngo tu découvre ce qui se cache muri we uramubaza ibibazo hariho ibibazo umubaza na cyane cyane ikibazo kigira kiti ni ryari uba wari yumvise unezerewe mu buzima bwawe kuko burya ibintu bigutera umunezero canke ibihe bigutera umunezero ivyo birafitaniye isano cyane n'ibintu umuntu ashobora gukora mu buzima bwiwe canke akunda gukora bikamushitsa handi yifuza gushika canke ati ni giki naho wowe uri kuragikora ukagikora ijoro n'umurango wowe kumva uryohe uri kuragikora utonebwa uvuga ati iki naho baba ariko baraguhemba amafaranga ukavuga ati naho bompe mu dufaranga duke iki kintu jewe no shobora kugikora ivyo ni bibazo tubaza muri coaching kugira ngo dushobore gutahura kugira ngo dushobore kumva icyo uwo muntu abivugako iyo umaze kubivuga rero hariho n'ibindi bibazo ku ruhande aha nitwo kwinjira muri coaching turi ngaha hariho n'ibindi bibazo ku ruhande umuntu ugenda wamubaza hanyuma gutyo ugashobora kumenya icyo ashoboye ntibishika none umuntu akaza akamubaza icyo kibazo ati nikiye kintu ukora ukumva uraryohewe akakibura yes agasanga nta kintu ariko aratora ati je simoni ikintu nkora nkaryoherwa naco mbona birashika yuko icyo kintu adashobora kugitora ariko mu buzima burya umuntu wese uko ameze na abo bose bari tutotodono hariho ikintu wewe kiri special Imana yagusizemo wewe wenyine hamwe wogitahura ico kintu ukakimenya ukagifashisha abandi bantu iyo mvuze gufasha mu vyumve simba mvuze kugitanga kwa gusa oya nukugifasha kugira ngo abantu bakimenye hanyuma bamaze kukimenya bakaguhereza amafaranga ico kintu rero iyo ugitahuye icyo kintu ni ikintu Imana yagusizemo kugira ngo gishobore kugutunga muri buno buzima tubayemo mugabo abantu benshi malheureusement ntavyo bazi hariho abantu bamaze imyaka uno munsi nka 50 atarafata iminota 30 hose 30 minutes kugira ngo yicare ari off telefone ata telefone afise ata bimusamaza afise ata nduru arimwo ngo yicare yiyumvire wenyene yiyumvire ku buzima bwiwe yiyumvire ku byo arimo hari abantu bamaze imyaka hariho n'abantu babayeho ubuzima bwose icyo kintu batigeze bagikora ariko nagomba ndakubwire yuko iyo wicaye wenyene pendant 30 minutes à 1 heure du temps ushobora kuronka ikintu cyoshobora kugufasha kuronka iciyumviro cyoshobora kugufasha mu buzima bwawe mugabo ntavyo tuzi nyene urumva abantu nabo bashobora kuba bafite ubwoba gakoca avuga ati ego nabibonye ko ndashoboye kino kintu fate par exemple ndashoboye kudandaza kubera ko ndabikunda petero narafasha abavyeyi nkabona ndabikoze neza mugabo kuvuga ngo ndabikore je bibi by'iwanje eske sindi siko ndusha nunguka sindi siko canke ko abantu bazokunda ibintu bintu kudandaza gasanga arazi kinashoye mugabo afite ubwabo bwo gushaka kwiransa fate nk'akarorero nk'ibintu by'iwacu hari abantu benshi babikunda ngati ndashaka gukora ama media ndashaka kuba umujournalist ndashaka kuba content creator mugabo ndatinya ko abantu bamvuga ndatinya ama commentaire ndatinya mugasanga hari ubwabo bumwampasha gukora ico kintu uwo mumufasha gute dazi nahe maja mukosha kugira umushobora kumukura mu bwoba ashoboye kwiransa malgré iyo peur ubwoba d'abord il faut kumenya yuko ni umwansi w'iterambere ubwoba ni umwansi ubujije abantu benshi bafise impano n'amatara kugira izo mpano zabo ntiziboneke izo mpano zabo ntizisohoke abantu bazibone ariko nagomba ndakubwire yuko
no kuguma muri zo ndo confort Yego. ukaguma muhira ukaryamika ya mpano naho nyene biri trop dangereux kubera uzofira mu bukene Yego. ubukene buzogufata kubera ikwe wajyamitse ya mpano yawe kandi iyo watweruka yo gutunze ikagushikana no kuri vya bindi wari wifuza gushika ko mu buzima bwawe. Abantu mwe mureke ubwoba. Yeah. Mureke ubwoba. Hariho n'abandi bantu kategori kugira ngo tuje kuri kurondera amafaranga navyo. Yeah. Hariho kategori y'abandi bantu coach. Yeah. Donature arabanebwe. Yeah. Umuntu ugasanga n'umunebwe, umuntu ugasanga nta kintu ashaka gukoresha amaboko yiwe, ntafise umwanya wo kwiyumvira ivyo akora, ntafise umwanya wo kwiyumvira iterambere ry'iyo, ntafise umwanya wo kwiyumvira ejo hiwe ngene hoba hameze, ugasanga ni nk'umugabo avuga ati twe bacu barafise amafaranga canke hari abagabo bafise abagore bakora, ugasanga bagize chance yo kuronka umugore w'umukozi, umugore w'umurondezi pe. Bavuga ati rero ko umugore wanje arondera amaje yanje ndicara ndagiye amafaranga y'umugore wanje ugasanga n'umugore avuga ati je umugabo wanje amafaranga arayafise, j'ai pas besoin de travailler parce que umugabo wanje arayatahana. Ugasanga no mujene avuga ati iwacu barafise ndafise abatipe bayampa ndafise ukuntu nuku byo kwiyumvira byo gukora ntafise umwanya wo kuvyumvira. Uwo nawe ko twagize chance tukaronka umucoach wa development personnel y'umuntu ku giti ciwe atari famille atari abagenzi atari kigali atari groupe yawe. Development personnel y'umuntu ku giti ciwe ni Audrey ni Vanessa ni Alain ni Fabrice ku giti cawe. Uwo muntu kiye kintu umubwira? Yo d'abord ku muntu ashobora kuba yibana ari nk'umujene umunebwe ubunebwe nabwo nibaza yuko ari ikintu kibi cyane gose. Bo hariho abantu usanga kenshi bakeneye motivation kugira ngo bashobore gukora ikintu, ariko motivation nayo nyene urashobora kutaronka imisi yose motivation kugira ngo ushobore gukora. Ni vyiza yuko motivation uyiyumvamo d'abord, uyiyumvamo ibiri mu mutima, ibiri mu nguvu zawe. Ku bajene bavuga bati iwacu turafise, nagomba ndababwire yuko abavyeyi Imana yaduhaye turaryoherwa iyo bahari, turaryoherwa iyo bahari, iyo bariko baraturonderera. Ariko nagomba ndakubwire yuko uko imyaka igenda, uko imisi igenda, hari igihe mutamana, hari igihe mutamana. Ni vyiza yuko wo kwiga bakiga kumenya ukuntu boshobora kwikuramo ubwo bunebwe bagakora bakarondera ubuzima bw'iwawe. Kuko umuvyeyi si wazokwama gutunza igihe cyose, umuvyeyi ntazogusuporta mu bintu byose. Ku bantu bari mariye nabo, umugabo Imana yagutije, ahubwo gerageza na kijya kintu ashobora kuba ariko arakora agasanga ariko aragikora as a business, gerageza umenye ijya business ariko arakora canke umenye ijya business y'umugore wawe ariko arakora agasanga bishoboka. Kuko nagwanda kubwire yuko n'umugore washobora kugenda rega toshaka kwa turabajene gucyanye mugabo ukabona umugore wawe arapfuye cyangwa umugabo arapfuye hamasize business, none iyo business icihagara urumva bavyumva abana baba bazosigara bamerewe nabi. Ni vyiza rero yuko n'abavyeyi bariko baratwumviriza bagerageze gukundisha abana babo ivyo bariko barakora. Hari igihe tugeze guhura n'umutama muri bank, nta umutama arakomeye cyane, arafite amafaranga yararondeye, hama arambwira ati sha nubwo nabirondeye abana banje nibigaba urumva ngenda nko muvye abafise ati nibigaba ati nkaramuka mfuye ivyo yarondeye byose bintu byaniriza bifuye bizogenda bizogenda gute, hakabura la continuité urumva. Rero abo bantu muriko muranebwa, muriko murica kazoza kanyu, muriko muriyicira kazoza kanyu, nimugerageze mushiremo inguvu. Agasanga hari ikintu umuvyeyi ariko arakora, gerageza urondere kukimenya kugira ngo hazobe continuité. Nico abana tubereyeho, kugira ngo habe continuité y'abavyeyi bacu, kugira ngo habe continuité y'imiryango yacu. Exactement, kugira ngo heritage ntize igende mu yindi miryango. Ugiye kare ufasha abantu kuvyaza umusaruro amatelefone yabo lo digital. Ivyo rero sinabitahuye bitusigure tuve ngaha turondera amafaranga mw'abantu mwe, dukeneye amahera, dukeneye aga plus, même si dufite ibintu dukora natwa uyu umuntu akarondera amahera yumvise kandi kantu kiyongereye ko ntiyanka bwati nako kambye nawe ngenda yarondera.
ivyo navyo ndazi ubikora gute ubikoresha wabikore bitangiye gute abidakuvye gute hanyuma twobimenya gute natwe dushobora kubibyaza umusaruro ivyo kugira ngo ndakwishyura ikibazo nsubira mu 2021 mu 2021 naribwe naribwe amafaranga ashika 12,200 vy'amadolari nibwa muri business ya scam iyo business n'umugenzi yaje arayindangira nkuko bashaka kuza kurangira business akubwiye ati ariyo business by'ukuri iri kwirama amafaranga iri kwirama umusaruro none nta kuntu hoza ukayinjiramo 2021 nari mfite amafaranga ku ruhande mutahe ndavuga ati bo reka shiremo amafaranga make ndatangwa ndashamo 1,000 ndashamo 5,000 ndashamo gushika ku 12,000 ariko mvuga 12,000 nyene kugira ngo mvuge chiffre home hanyuma rero mu nyuma haize ukwezi ndiko ndaronka amahera vraiment buri munsi sindakubesha bacha baravyugara nizo ndi bitanu baba bisagute hari muri Berry abantu muhambe mahera muri Berry n'umwene wanyu ngana nyene yahomvye ni benshi mbwa haranga bubaka amazu haraba amafaranga nyene hari abaronse mw'amahera na cyane cyane abantu bari bameze mu iminsi ariko nagwanda kubwire business nyinshi zikora muri Afrika kenshi usanga hariho mu administrateur wo mu gihugu wo bita ngo administrateur pays nibaza barafise ukuntu babivuganamo n'abajya abantu baba bari mumbabariye nta experience ndabizimwo ariko usanga bifitemo intérêt kandi babaserukira abandi mu gihugu hari igihe atamutahe mwinshi aba yasizemo kuko aba yabonye yuko ari business iri scam mugabo ko yabaserukira bariya nibaza yuko ashobora kuba aronka intérêt zindi twe tutigera tubona hanyuma rero avant yuko ubandanya wavuze ko amafaranga waronka mu bwa mbere umva warashama heruka yunguka niba washira mwandi mafaranga ayo waramaze gukora mwerangana gute ayo nani maze gukuramwo ku munsi naronka $180 ni menshi naronka 180 oya sinungutse kuko hariho ayandi makonti y'abandi bantu ntavuze hariho konte y'umudamu na kreye hariho konte y'umwana wanje na kreye izo sinazivuze nafasha amafaranga yavuye iwanje gusa ego urumva yayo nandi makonti nagiye nugurwa mu nyuma umva navuga ati okay ibintu ko biriko birakora reka mfate n'aya mafaranga ndiko ndaronka nawe yashiremwe yasubizemo Jesus umva nabwiye waronka ku munsi ugenda kabusubiza mu kakaya yindi konti cabihera yose agiriyemo yose caragenda nduguye ngo bari kuyiba pole sana baniumiza sana ata mugabo no havuye ishavu yo gushaka kuyumvira ikindi kintu wakora cette fois kitari scam namaze imyaka myinshi ntarasubira gukora ama business online ariko maze kuja mu makungu nkabona yuko vy'ukuri online ishoboka hari abantu bari muri e-commerce hari abantu bakora dropshipping hari abantu baba content creator hari abantu bakoresha uno munsi bari mu vya intelligence artificielle kandi babironkamo amafaranga hari abantu bariko badandaza ChatGPT prompt babironkamo amafaranga menshi maze kubona ivyo bintu byose navuze ati why reka nanje ndondere ikintu coshobora gufashana cyane cyane bene wacu kubera abarundi bamaze kwibwa mu ma business ya scam ni benshi cyane gose ndavuga ati reka nanje ndondere ikindi kintu coshobora gufasha bene wacu na cyane cyane muri bino bihugu vy'i Burayi umuntu ashobora kuba amaze ukwezi kose ariko arakora akaronka umushahara muga ntabone amafaranga iyagiye amafaranga agacahera kubera amashaje ni menshi kuri inzu kuri ibiki nibiki usanga ayo mafaranga ukama uri kurapeta la même chose ukama uri kurakora donc kwezi guheze ya mafaranga ntusuye kuyabona ugasubira gutangura gushasha igihe cyose shaka umwa ugatangura gushasha ndavuga ati no nta kuntu umuntu yoguma muri buno buzima buri infernal il faut yuko au moins ashobora kuronka ikindi kintu kiri ku ruhande gishobora kumwinjiza amafaranga kugira ngo kimusahirize niba akeneye aka vacation ashobore kugenda niba akeneye
gufasha umuryango we uri hariya OPay ashobore kuwufasha, niba akeneye ibintu byinshi ku ruhande rw'iwe ashobore kubikora. Ni muri icyo gihe rero naciye ngerageza kurondera, hama ndagwa kuri video ya TikTok umunsi umwe n'uwundi mudamu aba muri Amerika, ariko aravuga ngo ukoresheje telefone yawe ugakoresha amasaha 2 hama na internet ushobora kubivyazamo daily paying income, kuvuga amafaranga ashobora kuza iminsi yose. Hanyuma ndamukurikirana ngenda kuri TikTok yiwe ndabiraba, mugabo hariho na groupe ya Mantoha yiwe, ndagenda ndaraba kuri YouTube kubera jewe ibintu bya informatique nabikurikirana ndakunda, kubera nayo nabibabariyemo ndavuga ati il faut que je vérifie, kwa na madame wanje yambwira ati none ga amafaranga kumenga uri kuraheza online baguma bayakwiba bigenda gute, kubera mubatse ntushobora gufata amadecision yose wenyine. Hanyuma rero maze kubona umumantoro wiwe yitwa Michelle O'Neill, abantu bari bashobora kugenda kuri YouTube bashobora kumuraba, yitwa Michelle O'Neill, Digital Growth Community, afise community yitwa Digital Growth Community. Nkabona behind the business community ihari y'abantu, uno munsi turi 59,600 n'abantu benshi. Ndavuga ati reka ntangurire kuri make ashoboka. Natanguriye ku $100, mugabo maze gutangurira kuri izo $100, hanyuma nkabona baranshize muri community, hama nkabona ndagiye ku ishure ndaronse ya coaching ariko aravuga, nkabona ndaronse ama strategies yose ashoboka kugira ngo ushobore kwinjiza amafaranga. Ndavuga ati okay, ngomba ncengira upgrade. Nacengira upgrade ngenda ku $600, kubera urashobora kwinjira ku 100, urashobora kwinjira ku 300, urashobora kwinjira ku 600. Ndagenda direct ku 600, hama nanje ndatangura ndakora buke. Sinashotse nkora umbabarire, kubera muri icyo gihe nta mwanya nari mfise, nari nkiri ku ishure, kandi mvuye ku ishure hari ibindi bintu nategeza kuca njamo. Mugabo mu nyuma muri janvier y'umwaka niho naciye ndabijamo intensive, kubera niho nari mfise umwanya. Kandi hariho ikindi kiganiro nigeze kuraba cy'undi muntu kuri YouTube avuga ati hariho abantu bashobora kuba bafise ibintu bishobora gufasha abantu, mugabo mutariko murabivuga cyangwa mutariko murabifashisha abandi. Ati Imana izobibabaza. Nkumva ndavuga ati no, nanje naribagiye ishingano yanje. Ndavuga ati no, this is my time. Ntegeza nanje kugira ngo ndavyereke abandi bantu, kugira ngo bashobore gutangura kubona ukuntu boshobora kuvyaza izi telefone umusaruro. Kukiyumvire gushaka amayinite hozi imisi yose kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu, ukwezi kugahera ushamwa amayinite gusa, mugabo itigeze ikwinjiriza amafaranga. Namakuru wahinze uzabona twegera tubigisha tubaye imitwe utinjiza, wumva ko ari uguhomba cyane. Mugabo kama telefone yacu n'amabiho twumva telefone yacu n'amabiho yacu. Mugabo ushoboye kuronka ikintu gishobora kukwinjiza amafaranga, naho yoba make, naho yoba ari $5 ku munsi, ani menshi, ukavuga ati ayarinjira n'amafaranga menshi. Hariho umuntu yakunze kubaza ati none ati yo systeme ko numva ari systeme nziza cyane, umuntu yoyigura amafaranga angana gute? Abwiye ati mu bisanzwe ibyo turiko turakora na community yanje iri nyuma yanje ni juste gufasha, kubera systeme yoyo ikuzanira amafaranga buri munsi. Izo strategy bakwereka, izo nyigisho baguhereza birarengeye cyane ayo mafaranga utanga kugira ngo ushobore kugenda muri coaching. Bifitaga iyo umuntu ajemwo, bien sûr hari abarundi babirimwo bari muri community turi kumwe, maze kwinjiza nabaye umurundi wa mbere avyinjiramo. Nararinze nanjye ndavuga ati neza kubikora bino bintu. Hanyuma mu nyuma nanjye narinjiyemo abandi. Hanyuma rero nibuka umunsi wa mbere numva umurundi ngo ari interesse akariha amafaranga, nkaraba telefone yanje nkabona amafaranga, naranye ibirato. Navuze ati no, it's possible. Yes, it's possible. Umunsi wa mbere rero ninjiza umuntu, navuze ati hama nkabona arisha amafaranga, kwezi
navuga ati none biraza gushoboka hama akambwira ngo ndifuza kuriha ngo none ngo umuntu ari hagute ndamubwira turumva utugenda kuri PayPal naje bo sinari sûr kubera iyo systeme nari ndayifise mugabo sinari nzi ukuntu ikora à 100%. Mugabo abantu bo muri communauté kubera hariho section y'ama wins novuga ico nita ama wins ni kuvuga abantu baba baganyije amafaranga cyangwa baba baganyije aba subscribers kuri YouTube na Facebook kubera ibi bintu ndiko ndavuga birajanye cyane na monetisation Facebook na monetisation YouTube. Exact. Yes. Okay. Yes. Barakwigisha how ushobora gukoresha YouTube, barakwigisha ukuntu ushobora gukoresha Facebook, Instagram, TikTok. Baratesa? Yeah. Okay, mva naho utavyovumuka mu atlist urunguka ama platform yawe urakura muri content creation n'ibindi byose. Exact. Okay. Mugabo numva shaka kumenya exactement ikintu cyakumaza ubwoba kurumva deja waribwa ubwa mbere wibwa ni abarundi surtout iyo bumvise ikintu kizana amafaranga online. Yeah. Na YouTube bayemera ko batwe babona twekoze kuva kera tukabona hari amafaranga dukuramo ngira bati baravyemera babonye ngo duteye imbere gahoro mbwa baratinya ikintu cyose kivuga zana amahera. Yeah. Hama ndakwigisha ukuntu urondera yandi wowe kugira ngo bwabwo bwose buhere bwose nikiye kintu waronse muri aba business yitwa gute? Yitwa digital marketing. Digital marketing uko nyene. Yeah, digital marketing, yeah. Okay, kugira ngo ubwo buhere bwose nikiye kintu digital marketing yakwemeje avuga ati ibintu biri vrai, it's not a scam. Yeah. Kugira ngo ubwo buhere d'abord ni ibintu bigoye. Ni ibintu bisaba yuko ugire umutwe uri pose. D'abord hariho ikintu abantu twe dukunda kwibagira. En tant que abanyafrika ni mu banyafrika muri en général ntidukunda kwinvestisa muri twebwe nyene. On n'aime pas investir muri twebwe nyene. Ugire ubumenyi kanaka bushobora kugufasha kugira ngo ushobore gukora ikintu kanaka. Ndaganda kubwira nkawe par exemple aussi ufise medium ushaka gutraininga umugenzi wawe urashaka kumubwira ati uraza ku kazi par exemple uzohora uraba nabikoze dans le passé uzohora uraba ukuntu bigenda mugabo uwo mugenzi wawe kwera utari kuramuhereza umushahara ava ngurumva ngozi ngwanyiriza ngo aranyirukanza ngo barabara yo muri ville urumva yego mugabo akibagira yuko uri kuramuha ubumenyi buzoshobora kumufasha muri kazoza. Nafashije ugaruka gwinshi kurukura mu kibenga ndaruzana muri ville nkababwira ati okay ndaza kuguha amafaranga yo gufungura mugabo utegezwa kumfasha kugira ngo abakiriya baje ubakire ubagire nka photocopy par exemple ibintu bya gutyo mugabo gasanga mu nyuma araciye ku ruhande aravuze ngo ujya muhungu wo fete ariko yato exploiter Jean mugabo uri kora mu traininga kumwereka akazi kumwereka ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma rero nagwanda kubwira ikintu gikomeye cyane ikintu gihambaye ifo kumenya investir sur toi-même, investir dans ton image, investir muri wewe nyene imbere yuko wemvestisa mu bindi bintu. Ifo ko investisa muri wewe. Rero iyo wemvestishe muri wewe ibintu by'ubwoba byo kuvuga ati ngo ndafise ubwoba ngo ko bonyiba ngo ko wigira gute haragera level ushikako ukavuga ati no naho bonyiba nta kibazo mugabo I must try this. Yes. Okay. Rero ahazwe tubwira ati bisabiki deja wumva uri muri Europe aho nako akora abari muri Canada bari mu Burundi bari US bari Dubai bari ahantu hatandukanye ama condition ya est-ce que ma condition aussi namwe bivanye n'ahantu umuntu abari cyane. Yeah. Ama condition namwe ama condition nuko ubufise PayPal. PayPal nayo nakoze n'ikiganiro kuri YouTube kuvyerekeye PayPal ko abarundi benshi baguma bambwira ngo PayPal ntikora mu Burundi ngo ntikora mu Burundi muga hari abarundi bari mu Burundi bakoresha PayPal biragoye narabwiraga byaranse najeyo hariho umurundi abifashamo abandi kubenzo gwa contact zero umurundi ukoze vraiment ego hanyuma condition ya mbere ni PayPal condition ya kabiri birasaba yuko weinvestisa kuva ku $100 hama ukaduga ku $300 hama no ku $600 hanyuma
plus kuri ayo mafaranga uba watanze hariyongera ko idolari 39 zigupermeta kuronka website yiwawe uzokorerako uzogenda kudandazako cyangwa uzogenda gufashishamwe abandi kuri iyo digital product kwa tudandaza ama digital product digital product tudandaza ni cyo kigwa nicyo kigwa cyo kugira ngo bashobore kukwigisha how to attract daily paying customers. Hanyuma nagomba ndababwire yuko mu bisanzwe ibintu tuko turakora biza kwishura ku bibazo. Yego. Kuko iyo winjiye muri business ifo kumenya mbega business yanje yishura ku bibazo ivyara. Iyi business tuko turakora yishura ku bibazo na cyane cyane ibibazo by'umwanya murabyumva yuko ikogwa umwanya mutoyi cyane nukuvuga uyikora umwanya w'amasaha 2 gusa buri munsi isa amasaha 2 gusa. Hanyuma ikindi naco nuko ushobora kuyikorera aho ugeze hose aho uri hose nukuvuga aho igihugu cyari cyo cyose wo burimo urayikora bigashoboka. Isifi gusa yuko uba uri connected kuri internet. Aha, mushiremwo mfise wifi muhira. Yeah. Hanyuma ikindi naco ucanguka ngahe ku munsi? Aha. Winjije nkije. Ibi byo kunguka abantu barakunda kubimbaza. Aha. Kwa ni point important. Nagomba ndakubwire ku bintu byo kunguka ntibiraba ngo nunguka ngwa ngahe. Woshobora kunguka amafaranga yose wifuza bivanye n'ukuntu wavyinvestishijemo, bivanye n'ukuntu wabihaye umwanya, bivanye n'ukuntu wakurikiranye coaching. Kubera navuze yuko iyo winjiye baraguheza coaching ikenewe, ama strategies yose, ama tools yose akenewe. Barakwigisha no kuvyereke intelligence artificielle. Abantu muri ko muradukurikira, muri ko murigana cyane cyane kuvyereke ama intelligence artificielle kuri no muzi. Ivyo byose ni ibintu bakwigisha kugira ngo bishobore kugufasha gucrafting ama message uza gukoresha canke content uza gukoresha kugira ngo ushobore attractinga daily paying customers. Nukuvuga iyo system baguhaye ugenda kuyifashisha abandi nabo bakariha kugira ngo bashobore kuronka iyo system kuko deja yishura ku bibazo bisanzwe bihari. Nukuvuga yishura ku bibazo bisanzwe bihari kuronka amafaranga n'ibintu bisanzwe cyane gose. Mwe mugurisha information. Tugurisha information. Yeah. Tugurisha ubumenyi. Yeah, very easy. Yeah. Bagurisha ubumenyi. Yeah. Kuko urumva hariho nk'abandi usanga bakubaza mugurisha ibiki, mugurisha ama produits, mugurisha ibiti. Natwe muri Ferro tugurisha imiti, tugurisha ama produits yo kurya, yo kunywa. Umuntu yimvira ati eske mugira mugurisha nkanje fise umunwa murumva ko nkahanye je ninjiye. Yeah. Ni direct. Jari kugurisha ama information muca munshiramwe. Ni direct. Urumva hari abantu usanga bafise amahera ngo batazi ikintu yakora cyangwa batazi gute boshaka kugeninga amafaranga menshi. Alors que umuntu afite telefone yawe, ufise internet, ufise tout ce qui peut t'aider kugira ushobore gukora bien z'amafaranga ugasanga ufise iyo information. Niyo information yaje kuduha Jafet no musi kugira ngo tubimenye. Ikindi no kongera kozi nagomba ndakubwire yuko iyo winjiye muri business kanaka abarundi benshi twakunda kwinjira mu kintu tuvuga tuti ngo reka mfe kwinjira muri iki kintu kubera ufise amafaranga yo kwinjira muri ico kintu. Abo bantu bavuga ngo reka mfe kwinjira muri iki kintu, abo bantu sindabashaka. Sinshaka yuko boza kugira ngo bapfe kwinjira. Nagomba kubwire yuko agasanga wifuza kwinjira muri business uteza kumenya yuko ni business iri serious. Ni kintu kiri serious kandi tu investis muri kazoza kawe. Iyo wemvishije muri kazoza kawe rero ntugenda uvuga ngo reka ngo mfe kwinjira. Genda ubifise ku mutima uvuga ati ni business ngiyemo kugira ngo izomfashe muri kazoza. Umuntu wese avuze ngo reka mfe gukora byama bihomba. Wamaze kubisuzugura. Bazamaze gomba ko deje urumva nta gace wabihaye, nta mwanya uzobiha, ntiwavyizeye. Bica bifana avance. Donc urumva ni biza ko iyo injiye mu kintu nje uvuga ati there is no going back. Nta muryango usoko urimo reka ninjire bana ikunda cemera ibintu ndabigerageza. Wari kuravuga amakonti ko haje bavuga amakonti bavuze PayPal na internet n'amafaranga $100, $300 canke $600. Okay, nta bindi. Peu aho ugiye guca turimwo office ivyo onye. Office ivyo birakwiye n'umwanya w'amasaha 2 nawo biri important. Birakwiye urashaka gutangura gukora iyo business. Ayo masaha 2 isuka yabura ku munsi cyabigenda gutera ama penalty hariho nta penalty hariho n'umwanya wiwawe uteza gukoresha kugira ngo ushobore kwiga, ushobore kuronka ijya coaching, ariko coaching yamaho igumaho nukuvuga yuko itavaho nukuvuga
n'igihe wowe ufise 30 minutes ngaha ukaba ufise isaha hariya ukaba ufise umwanya ungana gutya hariya urashobora kubikora umva n'igihe wowe ufise mwigira hamwe mwese n'igihe wowe ufise amasaha 6 ku munsi urashobora gukoresha amasaha 6 yose ukayakoresha okay good wa mwanya mwiza kuduha kanimero okay inimero yanje ya business yego nkoresha ni +32 465 680 936 ndayisubiramo +32 465 680 936 okay rero umuntu atanze nimero ngaha anya abantu baramurondera kenshi ari benshi rero akabazo kanjika cakabaka eske abantu bose azakurondera ushaka umwanya wose wo kubasigurira kora ko ari umuntu ashaka kuba yavyuze mugatabitaye cyane uvuga ndakeneye kumurondera ko Japhet kugira ngo ashobore ku clarifier ama question eske wose zabaronkera kanya no babwira yuko kuva muri janvier ntanguye kuyipostinga kuri Facebook nagiye kuri Facebook mfise aba followers 18,000 uno munsi ndi kuri 41,000 nukuvuga yuko hinjiyemo abantu benshi tellement que donc banyandikira nka bamwe bakanyandika kuri Facebook abandi bakanyandikira kuri WhatsApp ariko nagenda managinga bose kugira ngo shobore kubandikira kugira ngo shobore kubahereza amakuru ukuntu bigenda ni question d'organisation ibi navyo ni bukebuke abutisha uno munsi bashaka kubandanya ubishura ku munsi wejo mu murondere azobafasha coach je rero kabeho karamfasha akazuba kacu twatwatanya kagiye bambwiye ngo no mu birigi ngo kimba yaho ngo ntisezerana ashaka gukura hari akazuba gaca bihera mbego mu mwanya imvura igacigwa ibaza sinzi ko ari kintu wagiye utabwiye abantu nk'umukoci nk'abapasi twasobagira ati nta kantu mukozi w'imana ugiye utabwiye abakirisi kugira ngo ntugatware niba hari akantu woba ushaka kuganiriza abantu umwanya ni gwawe ngo baganirize kugira ngo nako ntugende ugatwaye nza gufata umunota umwe gusa hindura ivyiyumviro vyawe kuko abantu benshi turafise ivyiyumviro ariko dufise ivyiyumviro ahantu hose umuntu ashobora kuraba hariho opportunity urazi yuko ibi vyatsi uri kurabona ngaho inyuma yacu hari abantu bashobora kubikoramo imiti bakayihereza abantu kandi bakabicamo n'amafaranga ahantu hose uri kuraraba hariho opportunity mugabo ni waguma ufise ivyo vyiyumviro byo kuvuga ngo byo kwiyumvira nabi byo kuraba ibintu byose ukabibonamo ingorane ntaho uzoshika mu buzima rero ni vyiza yuko uhindura ivyiyumviro vyawe kugira ngo byukuri ushobore gushika kuri bya bindi wifuza gushika ko mu buzima bwawe. Change your mentality. Hindura ivyiyumviro kugira ngo ushobore kuva aho uri umunsi utera intambwe. Utera intambwe wiyizere wiyemere umve ko ubishoboye umve ko nimba nakaraje nawe urashaka kubishobora hanyuma ugwanire iterambere ryawe kora kaha kuri isi twahezananye tunazona hivanaho rero nahawe gushaka kuva ku ntambwe kuja ku yindi ntambwe Coach ndabashimira cyane gose. Ego nawe ndabashimiye hozi. Mwaduhaye umwanya. Yeah, thank you for your time too. Ego. Haba dushimira abantu batwumvirije dukurikiranye twize ko ari ikintu mungutse tuze ko ari ko mugiye gutangura mu business yani mashasha mugiye kugira kuduza ama confiance en soi yanyu. Et confiance en vous. Voilà. Mugiye kwigira ama confiance mugakora ngatera imbere nimba kuja muri business ya digital marketing mugende mwinjiremwo hama ndazi ko musombe bavuga ati byayo naravyinjiyemo ko nabonye emission kwa Ozi kandi byaragize ikintu bimarira kandi abona ko ahantu navuye n'ahantu nashitse rero naganda ndabashimiye cyane mwakoze abantu mufise buwi turi muri park harana ko barakinira ngaha muze kwihangana kuko nuko muza kuba mwumvisa message yose yarenganye neza ko twamenya microphone ndabashimiye rero naho ubutambwe d'ikiganiro bye bye bye